tugitangura twayaze ku ndwara y'akabonge, indwara yo mu mutwe, nimwe mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo depression, ashobora kubanza ko kandi kajambo kugira babivuge cyane, abitomoye depression nerveuse, indwara yo mu mutwe. Twasanze ibangamiye abatari bake, ariko dusanga ni indwara itazwi. Binasigura ko hari indwara zitazwi abantu bagwara, kandi umuntu agwaye indwara itazwi acaronderera n'umuti ahatazwi ahatariho, canke ntanawurondere ntiyivuze ntarondere ubufasha aho butegerezwa kuva. Twasanze rero ari ikibazo. N'umunsi rero cyo gituma nifuje ko tugaruka ku ciyumviro kijanye n'ubundi buvuzi bwitwa amasengesho. Ubuvuzi bwitwa amasengesho nabwo n'ubuvuzi, kandi ababwitura ni benshi muri kino gihe, ariko n'ubuvuzi burimo ibibazo. Burimo ibibazo no kudatahura kwinshi ababwitura bafise, cyangwa ugasanga nyine turajanwa kubera ari iby'Imana, ariko ugasanga birakorerwamo amakosa kandi ashobora kubangamira amagara y'abantu. Rero nk'umuvuzi kama nababwiye ko ku ishuri n'izi byigwa byitwa psychology, ibyigwa bijanye n'imyifato niko twabivuga mu ijambo rimwe. Rero urumva yuko kuri ivyo canagira n'ikindi cyumviro bivanye n'ubumenyi bwo mu mashuri hamwe n'ubumenyi nk'umuvuzi kama. Rero nico kiyago nifuza ko uno munsi tuza kugarukako. Yego, none tuvuze ibyerekeye ibyumba by'amasengesho, mubwe mu bifata nk'umuti, mu bifata nk'iki? Bo ibyumba by'amasengesho mwumva ko ari ikibanza. Ni ikibanza abantu bahuriramo ngo basenge. Ariko uravye abayitura n'uburyo bwo gusenga burondera ku inyishu zitandukanye ku bibazo abantu bahura navyo. Ariko twe turaza kwibanda ku kibazo citwa amagara, kubera yuko amatwi agusumiye kumviriza abantu benshi bitura ivyumba by'amasengesho, abarondera aba bafise ibibazo bijanye n'amagara bari benshi. Ariko arashobora no kurondera inyishu mu masengesho atariko yarinze kuja mu cyumba c'amasengesho, ariko ugasanga aritura umuntu. Ariko kenshi bibera mu byumba by'amasengesho. Byumba by'amasengesho rero urashobora kuba uburyo abantu bashobora gukiriramo n'ivyo. Ko nanje ndi umuntu yemera Imana, ndemera yuko Imana ikiza, ndemera yuko Imana ikora ibitangaza, ivyo ndavyemera, kandi n'abandi baza ko yamaye bafashije. Ariko uburyo ibikoramo nibwo kumbure nza kugarukako, mbega ibikora gute, ntahura kubikora gute. Gituma kandi tugomba kubivuga no kugira ngo twerekane abantu baje mu byumba by'amasengesho, kuko kenshi usanga ibindi byo kwifuza mu bundi buryo bwose yabiretse akitura ibyo yita yuko yituye Imana gusa. Ni naho burya haza kuba ikibazo gikomeye. Biriya byumba rero nta ngorane ya ubwa mbere ntibyari bisanzwe ari ingorane, ariko uburyo ibintu bikorwa nivyo bicika bikaba ingorane ku bantu, kubera yuko ubwa mbere hoho umuntu bamuhaye iciyumviro kivuga yuko atakindi kintu atayindi nyishu akeneye kuronderera ahandi hantu na hamwe uretse ku Mana gusa. Uyu muntu agwaye umubwiye yuko atahandi hantu yonderera inyishu uretse ku Mana gusa, ubwa mbere ho umukoreye ikosa ryo kumuhenda. Imana niyo yashizeho ibituvura n'abatuvura, ndavuga ibituvura kuko je ndi muvuzi kama. Izuba, umuco, amazi, ivyatsi, ibifungwa n'ibidafungurwa, ibyo byose ni imiti Imana yadushiriyemo. Abahinga rero baca babivangavanga mu buryo butandukanye, bakadukorera n'imiti ihinguwe. Ibyo byose bikatuvura, mbere n'ubumenyi bakaba bawufise kugira ngo batuvure dukire. Burya iyo muganga kuvuye ni Imana ibikuvuye, ni Imana iba ikuvuye, kuko kubera yuko muganga nta kindi kidasanzwe azana uretse kwegeranya iby'Imana yaremye igashira mu isi. Kandi abantu babimenye basoma Bibiliya barazi yuko Imana yatanguye kurema ntiyatanguye kurema umuntu, yatanguye kurema ibizotunga umuntu. Bisigura ngo ibyo umuntu akeneye kugira ngo abeho biri ahamukikije, ni ibinyere twamamwe. Rega nitwe byatubeshijeho n'iyindi misi yose. Iyo umuntu yakubwiye yuko uzoca witura Imana mu bundi buryo ngo ibikore nka maji gabasha n'uvuga gute, ariko muravyumva ibikore mu bundi bw'igitangaza mu bintu bidasobanutse. Ubu uri kurihenda, wagwaye malaria, ni ngombwa yuko wivuza malaria n'izindi ngwara kandi ahantu bakunda kugirira ingorane batari bake
gutahura indwara. Naco bituma twebwe dufise n'imigwi ya WhatsApp aho twigisha abantu ibijanye no kwitungira amagara mu buryo butandukanye, tukanavuga indwara, tukazisigura ibimenyetso, ibizitera, ibyo zivako, ukuntu zibangamira abantu mu buryo ubu canke ubundi, ukuntu zikwiragiye ku isi mbere no mu gihugu cacu. Iyo amakuru tuyafise twayaronse, uko ayo mu bihugu byacu kari igihe kenshi usanga adatomoye neza, ugasanga kuyaronka nticoroshe. Ariko ibyo byose tubibwira abantu kugira ngo abantu bagire ubumenyi mu bijanye n'indwara. Kugira ubumenyi buke mu bijanye n'indwara ni yindi ngorane abantu usanga bafise, kubera yuko iyo agwaye indwara idatahuritse, atamenye, abamwegereye batamenye, aca yibaza ngo bamuroze, aca yibaza ngo n'amashitani, aca yibaza ngo n'amadayimoni. Usanze nk'ubu yafashwe n'indwara na malaria, nayo malaria bita indwara malaria yo mu bwonko, usanga igira ibimenyetso, umuntu akavuga ibintu, akavuga kandi akabona ibitari byo, ibyo bandi batabona, ugasanga aratubwenge. Iyo ni indwara imwe ntanze ko karorero, nk'indwara nyinshi zo mu mutwe zozo usanga zigira ibimenyetso abantu badatahura, byiyumviro bigahinduka, nyifato ukabona ko atari yayindi, abantu bakavuga bati ibintu iyi ni shetani, abandi babaroze ubu ni naka. Ugeze mu cyumba cy'amasengesho rero, niba hari ikintu kibi abantu bakora mu byumba by'amasengesho bakorera abo bakira, ni ukubumvisha yuko ibibazo bafise kenshi biva ku babaroze no ku mashitani. Uraza umuntu kukumvisha yuko ari ikintu kikuyerera ngo cyitwa ishetani n'idayimoni, utazi, utofata ngo gikunde, utazi, utumvise aho bakivura ngo bagitutse. Wowe ucugumana ubwo abakuremanya ubwoba yuko burya hari ikintu cyaguteye kandi kitoroshe. Yego abakwizanye ko kuko acakubwira yuko ari wowe nyine afise mu biganza icyo yokora, kuko aba yakwijeje yuko ari umuhinga mu byerekeye kukuvura. Aho no kukwigisha yuko nawe usenze wo kumvirwa, akubwira yuko ari ngombwa umwiture. Kandi benshi baca bagira ingorane, no byita yaba mvuga igifaransa cyinshi, no kuvuga ngo yuko ari dependance, kwa kuntu misi yose wumva umukeneye ukamenya ngo ukubaho kwawe kusigaye kuri mu biganza byiwe. Nico baca barimamwo abantu, akumvisha ko hariho dayimoni yakwinjiyemo yakwitsitsi. Iyi ni nyigisho baca babahambi n'abarozi yuko babarozi. Hanyuma ugasanga abenshi baremyemwo ubwoba bw'ibidukikije, ku buryo bakisigara basigura nabi, bakabajana mu byo no kwita ibintazi. Imbeba ntisubire kuba imbeba irenganye, bakumva yuko ari ibindi bintu. Inyabo irenganye bakumva yuko ari umurozi ariko araca ku rupangu. Utundi dukoko ataraheretse kubona, iyo tubonye naho yo binyongora ataraheretse kubona, aca yumva yuko ari igitero cy'abadayimoni n'amashitani byavuye kwa naka. Hari igihe n'amazina acatangura gutangwa, inzankano zigatangura kuza. Uyo muntu babamwononye, uwo muntu babamwononye. Kandi muze mugendereza abantu bakunze kuyitura bariya basenzi basengera mu byumba, usanga ubuzima bwiwe busigaye umengo abukesha bariya, kandi akamana ubwoba, umengo yosenga. Kandi baba abantu n'ibintu nasubira gutekana abibonye, aguma yumva yuko atoja nago ngo ni bazima, atoja nago ngo biriya ngo ni yamyirenganye, ngo ni yanyabirenganye, aguma yumva yuko ari bimugeramiye. Ni kuvuga ibintu byose asigara aba mu isi yimugeramiye gusa, ugasanga ari fisa amahoro make. None icyo gihe ni ryari umuntu kwitura mu byumba by'amasengesho, ni ryari ugenda kwa muganga yoba yumvise amerewe gute? Umuntu agwaye wese akwiye kuja kwa muganga. Umuntu wese agwaye akwiye kuja kwa muganga, kubera yuko ikindi abavuzi bavurisha amasengesho bashobora kubakorera ko nabi. Ndavuga babikora nabi kuko n'ababikora neza ntibobura, bakorera nabi abo bakira. Uwo muvuzi ntabasanzwe azi indwara izo datahuye zose, aca zisigura muri bwa buryo namaze kuvuga hariya. Ugasanga mbere hariho n'amarejime baca bashaka nka regime yo kwisonzesha, ntazi n'amagara y'abantu, ntazi ububereye n'uwo bitabereye, ntazi n'ikiringo byokorwamwo. Mbega ntimwumvise muri no minsi muri Kenya ingende barajyaguye abantu barenga 100 bagapfa ngo bari bisonzesheje barindiriye Yesu.
amakuru yaravuzwe cyane muri iyi minsi muri ku kwezi kwa kane k'uyu mwaka wa 2023 abantu bapfuye batari bake babwiwe yuko barindira Yesu bisonzesheje n'abandi mu byuma by'amasengesho gasanga bagwahere jime yo kwisonzesha kumba amagara yawe ntanemera wewe yibonera kwisonzesha n'ingene Imana ikitabara wisonzesheje muga amagara yawe atayaha agaciro kuba rero batazi iby'amagara y'abantu bisigura ngo nibyo bafasha abantu n'amarejime babashira konatanza kararo ko kwisonzesha aho nigera bakubwira ibindi bintu uzokora nyene by'iwabo ugasanga nyene haro n'ibindi bintu no kwita ibigirwamana bagenda bagozokora amazi ahezagiye n'ibindi bintu byinshi by'ubwigoro ugasanga rero bariko barakonona rero muganga nibaza amagara meza hanyuma usenga nawe abana yasenga naho ari kwa muganga n'ibintu bijana ariko kandi birashika yaho kwa muganga bapima indwara zose bakazihebura hanyuma hagati aho tukaba tuzi ko hari amajambo akunda kuvuga ko hari amadayimoni kuvuga impwemu mbi ibi ngira ngo musanzwe mubizi none icyo gihe umuntu babuze indwara uko bacyemeza ko ari impwemu mbi aho byinshi bigenda gute baraheza bagasenga bigakunda burya Imana ntakwiye kwiturwa ku kanya Imana siyo kuvuvudikira Imana ahubwo kigwana naho twateza kuyisenga mu bihe byose bibi na byiza ariko mu bihe bibi niho umuntu kwere yisanga kwiye gusenga gusoma kandi birumvikana kuko ubwo ubugeramiwe ubukeneye ubutabazi birumvikana umuntu rero yarwaye naho yiba ari malaria ni ngombwa yuko amasengesho agwira ico kirumvikana ntarindire rero ngo umuganga abanza kuri ibimenyetso by'indwara ngo ntace yitura Imana siyo kuvuvudikira ntitwija kuyitura kubera tubonye muganga yananiwe no hanyuma ikindi niyo uvuze ngo bapimye babuze mbega wipimishije nukuraba ngene wipimishije abapima bararutana nimba umwe byamunaniye itura umusonje ubumenyi nimba mu Burundi byanse ntimama kumva aho barwita bati genda bivuze n'akaneho bishobora genda bivuze n'akaneho bishobora abafise uburyo bakabikora abadafise uburyo urumva yuko kica kibingora ariko kuyumvira yuko iyo badateye ikimenyetso c'indwara ari uko iba ari y'amashetani ico sico kandi nibaza yuko izo nsiguro tuzifise gayi wacu kore imyumvire dusanganye nibaza ko mu bihugu biteye imbere bamaze kugira ubumenyi n'abasanzwe usanga bafise ubumenyi bwinshi mu bijanye n'amagara n'ingene ubuvuzi nyine bwarateye imbere abantu basigaye batahura cyane ibyo guca biyumvira yuko iyo kitabonetse abari amashetani nitwe tubifise abo ntavyo bafise rero sivyo ikimenyetso kitabonetse muganga atabitoye aho n'igihe umwe atabitora mu wundi we wakabitora amasengesho no kwamaho rero mu bihe byose wagwara waremba cyangwa utagwara ngo urembe muganga yabitora kandi atabitora ubandanye gusenga ariko sinari bwavuga icyo mbega mu masengesho barakira nimwakimbajije ego barakira bakira gute ndemeza ko Imana ikora ibitangaza n'atamwe ndakivuga kandi iki kintu ngo mumo ndakivuge rero tamwe ndakivuga Imana irakiza mu buryo bw'igitangaza je nanje ndi mukirisa soma Bibiliya narabonye ibitangaza byinshi byagiye bikorwa bivugwa muri Bibiliya abantu bagakira indwara nizananiranye bamwe bamaze imyaka 12 abandi imyaka 38 bari ku kindege kuruzi hanyuma karuzi nyene abantu iyo bagwidumje mu bakira abazi inkuru za Bibiliya baca babibona abantu bamaze imyaka myinshi 38 kwagwaye ibitinyanka uwo nawe umunsi aragira amahirwe yo kudimbukira muri ayo mazi arakira rero amasengesho arakiza kandi Imana irakiza ariko abantu bibuka ikintu kimwe mbega hakiziki burya benshi bakizwa n'ijambo kumva yuko hari iki uri kuratabarizwa kandi utabarizwa ku bushoboye yitwa Imana data wa twese muganga ari hejuru y'abandi baganga ivyo nyene nivyo bigukiza hari abaganga hari ibintu bamava ngo effet placebo hari igihe baguha umuti bazi yuko utavura ico kintu mugabo bakavuga bati hako ndamureka uyu muntu ndavyo kwameze hako ndamureka mwagereza ataka nini ndamuhaye ndakamuhaye kandi akatavuga ati muganga warakoze kakanini karamfashije ivyo baganga babikora bisigura ngo benshi mu bakira ni kubera yuko mu mutwe wabo bamaze kwinjiza yuko batabawe kandi ko batabarijwe ku bushoboye kandi ko ari ngombwa kore murabona abasenga baranabishoboye baramwizeza yuko Imana yahejeje gukora igitangaza ahiro bakacizera hari ibimenyetso kwa gupanika kwa gutumutwa kwa kwihebura bica bisubirizwa no kuruhuka no kurema
no kwizigira. Uwo muntu rero ibimenyetso by'uburwayi bitandukanye bice bitangura kugenda bimuherako kugira bumve yuko ibyo mvuga ari byo bazobipima. Umunsi umwe abo basenzi bose bazoreka ibyo byumba no kuzarahamagara abantu canke babasanga iwabo ngo basengere, baze barasengera iwabo kandi basengera abantu batumva, ntibazoje no kuri telefone kandi ntibazomubwire ko bamusengeye, ahubwo bumvise arwaye baze bamusengere gusa, baze barabe yuko inyishu bahora baronka ku masengesho arizo bazosubira kuronka. Kuba umusengera yumva akumva ibyo uri kuravuga, ayo majambo aremesha nuko gutabaza uri kuraduza ku Mana akavyumva, ivyo rero no mutukomeye. Burya abasenzi bavuza ijambo hambavu y'ibitangaza Imana isanzwe ikora kandi ntibikorera basenze bonyene, abikorera n'abandi. Ariko ico cizere umuntu yashizwemo nico cizere gihambaye gituma muri we ibimenyetso byinshi by'uburwayi bihinduka ugasanga yakize. Mugurumva abaye yarafise uburwayi runaka, ibimenyetso birashobora kugabanuka mugabo uburwayi butakize. Naco gituma bwa buvuzi twavuga, bwa buvuzi kamaje ndavuga nk'ubuvuzi kama canke ubuvuzi busanzwe dukunda kwita ngo nubwo ikizungu. Ni ngombwa yuko bubandanya bukoreshwa kugira ngo ingwara nyezi n'uwo muntu agwaye itoregwa inyishu, kuko misi yose bose ntaba bagwaye imyiheburo, mugabo bagwaye imyiheburo bari benshi, kuko mu byumba by'amasengesho ni gake uzosanga abantu bifise bavyitura cyane. Nabo nyine baravyitura kubera yuko bivana n'ingene umuntu hari igihe umuntu usanga ubuzima bwe bwose ari ubw'amakenga n'ubwoba bw'ibizoshika bw'ibigiye gushika ubu vuba cyangwa muri kahise kakuri, ugasanga uwo muntu niko ameze yamafise ubwoba n'amakenga. Ariko abantu bitwa yuko babayeho neza, bigaburira ibibazo byabo bashobora kubitorera inyishu byoroshe, bafise uburyo, bafise amafaranga n'iki, kenshi ntibakunda kwitura ababasengera. Mvuze ngo kenshi ntibisigura ngo ntababitura, ariko kenshi uzosanga ari abantu bisa no kubuzima bwagoye, kuko yarivuje, yaragwaye byanase ko yivuza, yarakeneye kwivuza yarabuze uburyo, akazi ntagira, kugaburira abana ni kibazo. Ibyo rero biratanikisha umutwe, araruha mu mutwe, akihebura, akadendebukirwa. Ivyo byo kudendebukirwa no kwihebura bigora umutwe, bikinyura ku bindi byari bisanzwe bigoye umubiri, ariko usanga yarafise n'ubugwayi. Ivyo rero bigace ndanse muri uwo muntu. Ariko abantu badafise ivyo bibazo usanga bitureze ivyo bibanza gake. Ntaca mvuga nti burya biriya byumba byose umuntu arashaka kujana y'umuti atari amasengesho kandi agasohora bari abagwayi bose bakagenda amarembe kandi bakagenda ubuzima bakabubandanya, bya bibazo na bwa bwoba bwaraheze. Abafise ibibazo bijanye n'ubutunzi nk'ubu kavuga uti sha wewe nakonke miliyoni 2 gende uradebereza utuntu hariya twa miliyoni 2 zitangaza ko ngenda guhaye boutique dandaza, wasubira kumubona kabiri mu ndwi hariya muri amasengesho. Bwa bwoba wasubira kumubona yeka aragira gukora ico kintu arabe ko adasohora abatari bake. Naje uwo mu bwo buryo ndazi yuko ivyumba byinshi no cyanavyugara abantu bagatera arimo na rimwe buba ari ubukene, mugabo hagataho abo babasengera rye bavuga bati wewe bucyaronka n'umudokari, wewe bucyaronka inzu, wewe bucyaronka n'ibindi bintu byo kwibeshaho. Icyo naco nivuga ko na hariya bishobora gushoboka bakaronka, sinzi ko barabironka ariko babivuga nimba bihora biboneka, nivuga ko n'ubundi bazogumayo. Oya bazogumayo kandi sindiko aha no gusangira ivyiyumviro kugira ngo kugumbure abazimira bazimuruke, barondera ibibazo mu nzira zizwi, ariko abazoguma bagenda bo ntibobura. Ariko kandi uwo muntu ariko agusezerana ibyo ugira uronke we bafise ni kuzurara ibintu biko zabone ibyo ugira uronke nawe atararonka umoje ati wowe ni kuwakanga ntavyo yokubarira. Ariko kenshi wewe agutera ico cizere kugira ngo ntiwiziganye ntihagira gushima, ushime nyene. Bakubwira yuko ari gufata ko wabicakiye, narige byose ari kwizera, fata ko wabicakiye, bisiga ngo ntagira gushimira umukozi w'Imana, uzomushimira wimazeyo. Kandi niyo ugize icyo utanga naho ho bari muri uwo mwanya nyene ucukora mu mufuko ugatanga ko uzigiye byinshi birenze ibyo utanze. N'amasomo menshi n'ijambo ry'Imana bari riko riherekeza aho gajambo kugira ngo baguhimirize. Nibwo buhinga abo bantu bakoresha kugira ngo bemerere abantu iyo migisha. Ariko iyo migisha nyimba ari bazo bijanye n'ubutunzi, rondera ingene ubutunzi bwoza, kora, rondera akazi,
saba gushigikirwa nawe ukore uronke bigwire ibyo kuronka ibintu mu buryo bw'igitangaza. Imana ntiyigeze iteka yuko abantu bazobaho mu buryo bw'igitangaza, igira tanga imigisha kumbure mu buryo busanzwe, ariko uryamye n'ibyo gusanga muhira uba wakoze ikintu, uba warondeye, uba watabaje, gutyo rero ubufasha bukaza, ubuzima bugahinduka. Nayo kurondera yuko ubuzima buzohinduka mu buryo bw'igitangaza, ibyo ntiyigeze bikora muri kahise, ntiyigeze bikorwa no mu bindi bihugu ibyo aribyo byose, naho iwacu ntizobikora. Oya, ubonye waronse, si waronse wonyine ntucuva ngo ni kubera bya bindi na hahandi waca, n'abandi bariko bararonka hajya hanze iguma ihezagira iciye mu nzira nyinshi. Nakumwe turangirize ku mpanuro woha bitura ibyumba canke n'abasanzwe bagejwe ibyumba. Ego, impanuro nuko muri Bibiliya turemeza yuko Imana itabara, ariko Imana naho ivura hariho n'uburero bwo muri Bibiliya yatanze yerekana yuko kuvura atari mu buryo bw'igitangaza. Barazi umwami yitwa Hezekiya hariya mu gitabo cy'abami mu gice cya 20, Imana yamutangarije yuko agiye imisi y'umuheranye, ituma umuhanuzi yitwa Yesaya aragera atanga ubutumwa, Hezekiya arabwakira ariko aratabaza, ubutumwa burasubira ku Mana, Imana imwongera imyaka 15. Ariko ibyo byaciye hehe? Byaciye yuko ku gisebe yaragwaye kivuzwa n'isukoni, barakoze intore y'isukoni. Kandi abantu barazi yuko mu gitabo cya Yohana mu gice c'9 Yesu yigeze kuvura umuntu akoresheje ivyondo. Mu Bibiliya zimwe berekana yuko ryari bumba, bisigura ngo bidukikije n'Imana irabizi yuko birimwo ubushobozi budukiza. Twiyumvire kandi ntiduhushe ngo twibaze yuko hari uburyo bw'igitangaza Imana yatekanije izo ziratabariramo abantu bayo. Uburyo yateguye nuko imfashanyo nziza ziciye mu nzira Imana yamaze guca. Abagwaye nibivuze, abakenye nibarondera ingene ubukene bworangira. Ega Imana izobigiramo uruhara, mugo ntizokwama yuko mu buryo bw'igitangaza, n'ababirose atari twebwe tuba turiko turatakamba canke duca mu buryo bw'igitangaza kugira ngo turonke, kandi umengo tubaza abantu aho kubaza Imana. N'ababirose bandi ntibabirose baciye muri izo nzira, ariko ni nabo buzuye nibo bagwiriye, abahawe n'amasengesho n'igihamana sibo benshi. Rero igihamana mu magara y'abantu, abantu nibabivemwo sivyo nukuyoba. Hanyuma kuyobya abantu kumbure kugira ngo ugire ico bakuye kukacubagira imbohe, kuburyo bo bari basigara bazeye kubukiriro, ivyo no kubagira imbohe, no kubica bahagaze, kubera yuko kubarema mu bwoba bamana ico kintu nikibi uburi kurakorera uwo muntu. Hanyuma abantu ntibamenye yuko Imana isengwa ni Imana yumvira umuntu wari we wese. Si ngombwa rero ngo jewe mbanze ninjira icumba cy'amasengesho bashire kuri za regime namye mvuga canke namwe ndatuma naka, iyo Mana itanyumva ikumva naka yoyo. Ni Imana iberera, ni Imana ihengama yemerera bamwe ikagira abandi. Oya, igihe cyagihuzu cyatabuka Yesu apfuye, ndabivuga gutya kubera nanje Bibiliya ndayisoma, byasigura ngo wese ahawe uburenganzira bwo kwishikira ku Mana akayitakambira. Abantu nibagira ibyizigiro yuko Imana ibumva ibyo basaba babisabe, bo nyine batarinze kuzera inze izobumva. Theo ndabashimiye, ndanabifuze n'umunsi mwiza n'akazi keza. Ndabashimiye nanjye ndabipfurije umunsi mwiza n'akazi keza, n'abaduteze yombi badukurikirana nabo nibagubwe neza. Murakoze.